Satubi nawo ahejeje gupostinga indirimbo ya mugenzi we ya Lolilo, indirimbo ya mugenzi we ya Lolilo ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Acandika kijambo rivuga riti Lolilo kafanya yake fire. Nibutse ururirimbo ruraho rw'Imana ruhayagiza Imana ruvuga ngo kora neza wigire nturindire gushimigwa uzoshimigwa n'Imana. Yes, abantu ndibaza musenga cyane, ndibaza ubwo ruririmbo mutegerezwa kuba muruzi. N'ururirimbo sindibuka neza yuko goba rwaririmbwe n'umuririmbyi araho ava mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake, niwe yashoboye kuririmba ubwo ruririmbo kora neza wigire nturindire gushimigwa. Navyo ivyo ngo ndiko ndabivuga kubera iki? Ni indirimbo ya Satubi, indirimbo yise Forgive Me, yashoboye gusohoka mu minsi mikeyi gusa iri nyuma irangiye. Umuririmbyi Satubi twabonye ko hashoboye kurangwamwo urukundo rwinshi kuri iyo ndirimbo, aho umuririmbyi Lolilo yashoboye kuyipostinga akagira ico ayivuze ko. Iyo ndirimbo ikaba yarashoboye nayo nyene gushika ahantu kanaka, ikaba iranzwemwo urukundo tutari dusanzwe tumenyereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. None ubu naho ngo bimeze gute, ngo vyifashe gute? Iyo ndirimbo haraciye igihe Lolilo arasohora indirimbo nyinshi, arabona atakiriko kiragenda urukundo twavuga yerekanye ku muririmbyi mugenzi we Satubi, nawo atago ariko arashobora kugaragaza nawe kuri we ngo agire icavuze. Ubu naho Lolilo yaratekereje aratungana, Satubi nawo araja ngaho aratekereza nawe nyene. Ubu Lolilo arasohoye indirimbo ari kumwe na Alikiba Magic Miro, indirimbo isohotse uyu munsi mu masaha ya 4:45. Indirimbo niho yari ihejeje kuja ku rubuga rwa Lolilo Simba, ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Niyo ndirimbo Magic Miro yari ihejeje kuja kuri urwo rubuga. Ngo vyabandanije gute? Urukundo yerekanye ntigwahereye hariya mu gasaho, yaracecetse mugabo yaramenye ati nareretswe urukundo, nanje birasabwa yuko nsubiza mu nkoko. Ubu nyene turiko turavugana, Satubi nawo ahejeje gupostinga indirimbo ya mugenzi we ya Lolilo, indirimbo ya mugenzi we ya Lolilo ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Acandika kijambo rivuga riti Lolilo kafanya yake fire. Lolilo kafanya yake. Ibonekana neza ko yabonye yuko ibonekana neza yuko yabonye Lolilo ko yashoboye kugaruka muri ya mood nkuko twabamenyesheje mu makuru ya mbere twashoboye kubaha kubijanye na Lolilo, muri ya mood yo ma 2012-2013 ibintu nk'ivyo. Lolilo yagarutse nkuko twari dusanzwe tumumenyereye, na Satubi yashoboye kubivuga Lolilo kafanya yake n'umuriro mwinshi. Aho amaze kuyipostinga, abafanzi nabo batacecece canke bareke kuvuga, bagize ico bavuze, bagize ico bashikirije, nk'uko bari basanzwe bipfuza ubumwe mu muziki w'u Burundi kugira ugire aho ushitse. Nabwo ubumwe buratanguye kugaragara, kandi benshi turabona twatanguye kuba aba Mirgang, aho tubona inyuma ya Satubi hari benshi bariko baraza mu muryango wa Mirgang. Turashobora kuvuga nka Adojo San ku ndirimbo yiwe yaririmbanye ari kumwe na Big Fizzo, ndibaza benshi murayizi. Ndibaza nyinshi mwese murayizi. Indirimbo imaze kwinjira mu muryango wa Mirgang. Tukavuga tena n'indirimbo ya MT number 1 ya Sanirirenga, nayo nyene iza yamaze kwishikira muri wa muryango, iza yahawe ikaze muri wa muryango wa Mirgang. Ibyo byose bitumana bwa bumwe tugenda twerekana muri entertainment ya 257. Twizere yuko ibintu bizogenda neza nitwabandanya dufatana mu nda nkuko. Abashabiki ngo bavuze iki kuri iki kintu Satubi yakoze? Ni Ntare VI Club Shabiki Bora yashoboye kwandika ati urukundo rukuzuye nigo rutuma ngukunda birenze Satubi for life. Satubi, ayo niyo majambo yashoboye kwandika. Jacobo Smith
yashoboye kwandika ati together we got more. Thank you King Sat-B Empire Bantu Boy, mubikore tuduze ibendera ry'igihugu. Uwo ni Jacobo Smith. Shabiki Bora yasubiye kwandika ati one love silent killer. Uwo ni Shabiki Bora. Are Frank nawe nyine yashoboye kwandika ati heshima kwako Sat-B. Member Meme MC yashoboye kwishira akantu kiss K. Bitora Sati yashoboye kwandika ni bwa bumwe nyene. Amede Dusabe acandika uyo sio unafiki kwako kweli. Sio unafiki kwako kweli. Urumva ntiyemeye. Ayo namwe mu makomantere yashoboye kwandikwa abafanzi bakunda umuziki. Hari ababibonye batashoboye kwemera ivyo bariko barabona n'amaso yabo. Mbega nawe komantere yawe ushobora kudusigira imeze gute? Twandikire ngaha mu kibanza ca comment ngaha hepfo gatoyi kugira dushobore kumenya nawe ibiriko biraba muri entertainment ko biriko birakunezereza canke wewe washaka ya mabeef atamahera arimwo, atanyungu atera, ahubwo atuma dusubira inyuma akagwiza no bukene. Turabakunda cyane, tubibutsa neza yuko kuri micro mwari kumwe na Stani Promoter Update Man, niyo aka bariko baramutazira kuko ivyo turiko turakora benshi baribona kome wonderful. Turabakunda cyane.